gutsinda igitsindo ku ipasi witwa Brahim Diaz ariko kari ku 73 witwa Mikutaze yari yatsinze igitsindo ku ipasi witwa Papegay. Ni match no vuga yari kirabera ari ya Santiago Bernabeu bavuga ati no munsi ni equipe ishaka kuri karahura bavuga ngo ni equipe ya mbere na equipe nuvuga ngo igira kuri kane ko bavuga ati mbere ko no munsi ndako bigenda gute nuko ino equipe itwa Real Madrid y'abasore yaje iza gufata equipe itwa Villarreal bayisanziye navuga ngo equipe itwa Real Madrid ifisa akiruva ngo batandukanye babatsinda ibitsindo bishaka kuri 3-1 tubabigarutse ku munsi wa gatanu uvuga ngo ino equipe itwa Real Madrid na Villarreal biza kwemeza gute reko munsi novuga ngo wa gatandatu yari match baye kwiye cyisa warashikije 6 match novuga ngo kwirahuza abasore bore iza kurangira ari match novuga ngo ari ibitsindo bishika kuri bingahe ibitsindo bishika kuri 3-1 ku ntsinzi yitwa equipe yitwa nde Real Madrid novuga ati gwarukino dasanzwe cyane umugwa Real Madrid ko atana mu mitwe no mugwi novuga ati wa Villarreal wafata ikibanza cya gatatu hari muri La Liga ariko kandi novuga ati tutarinjira ndani nyezina mu rukino indani kuri tapi vere novuga ati muri rusange Real Madrid yakoze ivyo ategezo gukora kandi kanatsinda n'urukino rwabaye nk'ugwagwe Real Madrid cyane mu gice ca mbere ariko vyagiye kurangira asase apfuye novuga ati gwabayemo ibintu kanatsinda vyinshi bamwe mu bakintu ya tumaze imisi tunegura tuvuga ati urugero rwawo gwasubiye inyuma twabonye baza bagakora visa cyane ndagaruka kuri Vinícius Jr novuga ariko gwabaye urukino novuga ati yakoze ibintu bikomeye ibyo twari tumuzi ko aho hambere hahise yagaruka nabwo urugero rwo ku rukino rwa Villarreal ibitsindo vyiwe biraza kugaragara ibitsindo bigira kuri 2 hariya na penalty yakoresheje na penalty niwe yayiteye yabaye na MVP ari ya novuga ati byabaye ibintu bidasanzwe cyane ibintu vyiza na Kylian Mbappé roti nawe nyene imashini y'ibitsindo yibereye aho muri La Liga mu gwa Real Madrid igitsindo ciwe cyagarutse kiboneka kujya nyene as usual nkuko vyari bizwi kandi nkuko twari tuvyiteze kandi nkuko vyari binategekanijwe igitsindo kiraboneka nubwo yagiye gusohoka agaragaje nkaho mengo yababaye ariko iyo makuru meza avi Madrid avuga yuko Kylian Mbappé roti atabubabare yagize bwa buri serie ubundi naho novuga ati ni ikintu ciza kuri Real Madrid kanatsinda aho uno munsi bagiye kuba nafata bigarura ikibanza cabo ca mbere bari banatakaje nyuma yo gutsindwa na Atletico Madrid novuga ati ni inkuru nziza muri rusangi imbere ko twinjira mu kibuga indani cyane gwa rukino gwiza cyane gusa hagati ya Real Madrid ndetse na equipe ya Villarreal equipe novuga ko muri kino kanya isana na equipe zikomeye kubera ko ni equipe itaheruka gutsindwa cyane ndetse yari maze nka match zigira kuri zine itazi ikintu citwa gutsindwa ubwo twari dukeneye kuraba eske Real Madrid nabo baraza bitwari gute imbere iyi equipe na cyane ko bari baheruka gukina n'ivyo rukino novuga ngo rusa naho menga ruraho baho bukuntu rero intege nke za Xabi tuzisuzuma buri munsi ndetse tunakenera kuraba eske uyu munsi apropose iki mu rukino na cyane ko hari abakinyi bamwe babuze umugabo yitwa Trent ntahari Dani Carvajal si hari ubwo twanibaza ngo ninde mukinya ashura kuza gukina ku ruhande muri equipe ya Real Madrid rero ibyabaye novuga ko byabaye byiza kuri club ya Real byabaye byiza na cyane ko batsinze urukino ndetse nanabonye na match nziza mugabo nabona ibintu bitandukanye byari gushobora kuba ndetse n'intege nke zindi za Real Madrid bongeye barangireka bambwira ngo no kugeza aka kanya bino bintu biracari kibazo iwacu nubwo batsinze match ni match novuga ngo nko mabatwe bavyumva novuga ngo yagi kuba inaboneka muri novuga kushika kuri 3-1 novuga ngo vyino equipe itwa Real Madrid batsinda equipe ya Villarreal ariko ugiye kuraba nashaka ni match novuga igiye gutanguzwa n'abakiri batandukanye ugiye kuraba migori ku ruhande rwa equipe itwa Real Madrid Xabi Alonso yatanguje novuga ngo witwa Thibaut Courtois Eden Militao na Dino Jesser muri defense mu ku rundi ruhande yitwa Fede Valverde ari nawe kapitene kuri gatatu yitwa Alvaro Carreras hagati mu gihe Uriye Chouameni Ardagire Dani Ceballos abatakishi witwa Vinícius Jr Franco Mancini hamwe n'uwitwa Kylian Mbappé ku ruhande rwa equipe yitwa Villarreal yari witwa Alonso Tenase muri defense yitwa Rafael Marine Renato Vega amakuru gatatu yitwa Sergio Cardona Sergio Molino yaranahavye ronka ni kati tukura Santi Comesano Thomas Partey baramuze muri equipe yitwa Arsenal na Papegay hamwe n'itwa Bucham hama batakishi witwa Moreiro hamwe n'itwa Taimo novuga ngo Orweye match basore iratanguye ino equipe yitwa Real Madrid barakinye ibitandukanye tuza ko tubona novuga ngo igice cya mbere ngene kimeze kiza kurangira novuga ngo ari gusa ku bundi ariko giye kubagaruka witwa Vinícius Jr aza gutsindira novuga ngo itsindo ku 7 yonge guza gutsindira novuga ko 39 ni match mvaye kiraba twemaze imisi ko turavuga eske muri no equipe itwa Real Madrid yari maze imisi kirakina ariko twibuka yuko novuga ngo no muri La Liga na ko muri La Liga yaho na equipe itwa Atletico Madrid babatsindira novuga ngo bitsindishe kuri 5-2 bari bagarutse mbe kuno munsi Houston urukino ku munsi wa gatandatu kuriraba gwinjiye ukaraba amenyeza aho batanguje ukaraba bakiye batanguye kwino equipe itwa Real Madrid ya ndavuga uno mumereza bavuga ngo yitwa Xabi Alonso bariko na equipe ya Villarreal ucinjira muri match wayibonye gute
igice cya mbere cyagiye kuba kirarangira gute twabonye witwa Xabi Alonso bariko barakina mugabo bateko baragana ahantu uva ku musaruro igice cya mbere match kuri ibona muri rusangi twamaze tuvuga ibitandukanye neve ko nyuma batwite tuje kubona equipe itwa Real Madrid kuronka ino ntsinzi equipe itwa Real Madrid batsinda Villarreal ibisindo 3-1 ni igiki wabonye mu gorukino ni igiki novuga ngo equipe itwa Real Madrid yagiye gutsinda equipe itwa Villarreal novuga ati nkuko nabivuze n'ubwa mbere umugwi wa Real Madrid ukina na Villarreal navuga ati gwarukino rudasanzwe kanatsinda ni miguza gusanga iri muri Big 4 no higanwa rya La Liga ariko kandi ni benshi twari twiteze intsinzi iza kubinagaragara ku ruhande rwa Real Madrid kubera yuko byasaba Real Madrid kwitsinda cyane gusumba gutsindwa kubera yuko umaze gusumbwa n'umugwi nka FC Barcelona utarigera kuri rimwe ukanjanirwa n'undi rukino rugera kuri rumwe uraza kuba uyisanga novuga ati wisanga ahantu habi cyane kuko muri La Liga kugira utware no higanwa rya La Liga biragusaba ko sindi imigwi igera kuri 4 gusa bitandukanye na Premier League tumva ko bigusaba ko ukina buri rukino rwose witanga ukora n'inguvu nyinshi cyane zishoboka kugira utsinde ariko muri La Liga umaze gutsinda novuga ati Real Madrid cyangwa ugatsinda FC Barcelona ugatsinda Atletico de Madrid ndetse na Atletico Bilbao kanatsinda ushaka kuzanamwo na Sevilla nubwo bidakunze biba rimwe ariko buri rimwe hari sezo zimwe bishika usanga Sevilla yaje yikomeje bibaye wa mugwi bigusaba ko ushobora kukunaniza ugasanga Real Madrid iraguye nkuko nkakarore kwa FC Barcelona ko baraye batsinzwe na Sevilla Real Madrid nayo karonkeraho avantage igatsinda urumva yuko ibi basize urugendo rutari rutoya novuga ati rero mu migwi uno munsi novuga ati iriho nyimigwi itandakaze mu higanwa rya La Liga n'umugwi Villarreal wari uhari kuko muri bisangamwe ko Real Madrid uko bishoka byose kugira utsinde Villarreal kanatsinda nivyo muri mite ya mbere no byagiye kuba binarangira tubona yuko urukino rwabaye nk'urugoye cyane kanatsinda rwagiye kuri runarangira atagitsindo na kimwe kibonetsemo mu mpande zose zigera kuri zibiri ku gitsindo ca mbere ndabona umengo caronse kuri penalty yarondewe na Vinícius Jr iza gutegwa ku munota wa 47 yari ya kabiri Vinícius Jr igitsindo ca mbere kuri pass ya Mbappe ni pass yari hariya kwa ku mukinyi yitwa hajya yari defenseur Eder Militao burya penalty niyo yabonetse kuri 69 atanga centre ayitanze atanga centre ayitanze ikiduga hagati muri hafi muri defense centrale ya equipe ya Villarreal mugabo yitwa Kylian Mbappe tena cha kubita umutwe ucuja kwa Vinícius Jr Vini acamera nk'ucense mukinyi umwe mu bunyarutse nyene bukomeye acatera mwizamu mupira ushika ku mudefenseur wa Villarreal ushitera winjira mu rusenga cyo nico gitsindo ca mbere catsinzwe ku ruhande rwa Real Madrid gitsindo kigira kabiri ni penalty yakorewe umugabo yitwa Vinícius Jr muri surface de réparation baca bahana icanwa nyene na Vini Mbappe arayimurekera Vini arayitera arayitsinda ndetse igisindo kigira gatatu caje kuboneka mu minota ya nyuma y'urukino ni umupira waduganywe na Mbappe Mbappe abona neza Brahim Diaz ahagaze ahantu hameze neza cyane gose ciramuha pass bari muri surface de réparation nyene harya muri hafi bari baza bagera muri kajya gasantre ko mugardi Brahim hagutera mwizamu ari ahantu nyine ubona ko yari gushoka anatsinda acatera garukana ballon kuri pass imwe ayigarukana kwa Kylian Mbappe acatera tsinda navuga ko igisindo cyaroshe cyane gose nuko ibisindo byinjiye ku ruhande rwa Real Madrid navuga ati rero muri rusange navuga ati igice ca mbere cagiye kwa kinarangira bigaragara ko Real Madrid yasumbije no mu gwa Villarreal atsinda bari bana basumije ko ugiye kurana no kuri possession hariya possession de balle usanga mu gwa Real Madrid office possession wa 73 mu gihe Villarreal nabo bafite 27 kiye kuraba ma chance bagiye barakreya big chance usanga Real Madrid bagiye gukreya uburyo bugira kuri butatu mu gihe Villarreal nabo bubatse uburyo bugira kuri bumwe bwonyene amashuti yagiye kuranga mu mazamu yose agera kuri abiri usanga Villarreal bo batumbeje amashuti atumbera yerekezire iyo Real Madrid iri yara amashuti agira kuri ane mu gihe Real Madrid nabo bateye amashuti agira kuri 12 novuga ati munyezamu nawe nyine wa Villarreal novuga ati bose bagira kuri babiri wahabo wa Villarreal ndetse no Real Madrid bose bagiye gukora amasave agira kuri save imwe ku makorne usanga Real Madrid bateye korne igira kuri imwe mu gihe Villarreal ta korne nimwe bagiye kuba banatera amapasi agiye kugaragara ku mpande zose zigira kuri zibiri ndavuga kuri mite ya mbere ngaho ni mu gihe Real Madrid bateye amapasi agira kuri 381 mu gihe Villarreal nabo bateye amapasi agira kuri 145 novuga ati rero muri rusangi Real Madrid ni umugwi wagaragaye ko muri mite ya mbere wasumbije byose bishoboka uno mugwi wa Villarreal ni urukino rwari ruryoshe cyane gose rwa La Liga rwa rukino navuga ko rufise ibiharuro byinshi iyo mvuze ibiharuro byinshi no kuvuga ni rwa rukino ubuzi neza ngo byose birashoboka mu gihe equipe mwitotegura iyindi kubera ko uretse Real Madrid equipe ya Villarreal uravye muri rage kano kanya nubwo yatsinzwe match ihagaze mu kibanza ca gatatu equipe yitwa FC Barcelona basi bashoma tagira kuri atatu bimvikana ngo iyo Madrid banatsindwa match baca bisanga inyuma ya Villarreal ubu equipe bagiye gukina nayo
nuvuga ko ni ekipe nziza kandi ikomeye unaravye n'inkino bari bamaze imisi bakina vy'ukuri urabona ko Villarreal yari ekipe imeze neza cyane rwose bagiye muri Champions League banganya na ekipe ya Juventus abiri ku yandi baruka gutsinda ekipe ya Bilbao batsinda ekipe ya FC Sevilla batsinda Osasuna batsinda batsindwa n'ivyo na ekipe ya Tottenham ndetse na Atletico Madrid ariko vy'ukuri uravye ekipe bariko baratsinda wabona ngo Villarreal nta mpamvu nimwe yoshobora kuboneka nka ekipe iza munsi cyane ekipe ya Real Madrid ubwo rero twari twibaza ngo nibiki Xabi ashobora gukora bigatuma umugwi we wa Real Madrid wisanga ari mwiza imbere ya ekipe ya Villarreal na cyane ko hari abakinyi bamwe batari mu kibuga canke batashobora kuboneka mu kibuga cyane umukinyi yitwa Dani Carvajal ndetse n'umukinyi uno Trent Alexander-Arnold twari tumaze imisi kandi imbere yo gukina match ya Villarreal twumva hari utuntu twukunyinyurana turi indani muri iyi ekipe ya Real Madrid twavugwa bamwe bavuga ngo Federico Valverde ntariko arashima ikibanza ariko akinishwamo na Xabi Alonso ngo umubano si mwiza n'ibindi bitandukanye umukino wa Villarreal yamukinishije ku biharo bibiri yego tukibaza eske umubano wa Mbappe na Vini wumeze gute ni nyuma yuko match baruka gukina Atletico Madrid twabonye bano babiri umenga bagomba kugwana mu kibanza kimwe Rodrigo Goza akaza gasubirira umugabo witwa Vinícius Jr vinagasoka kaja gushwanira Franco Mastatono n'abandi batandukanye ukabona ko hari ubuntu nyine umenga muri Real Madrid butameze neza ubwo rero twashaka kuraba ngo indani muri club ibyo bashobora kudusohorera mu kibuga bimeze gute kubera ko ibyo bakorera indani hari gihe bitaturaba kubera ko nta nivyo tumenya neza mugabo ibyo bashobora kudusohorera biza kuba bimeze gute ubwo rero kimwe mu bintu twari twiteze no kutabona Fede ku ruhande na cyane ko byavugwa ngo nicyo kintu bashobora kuba bariko barapfa n'umugabo witwa Xabi Alonso nubwo vyaje kuvuguruzwa n'umugabo witwa Fabrizio Romano aravuga ngo ibi bintu byose n'amanyanga n'ububeshi gusa buri kubaravuga mwitangazamakuru na Fede Valverde yaje aravuga ngo uno munsi jewe ariko ari doga aravuga yuko kugeza muri kare kandi uvuga ngo ndumukino uvuga ngo ntishimye kibanza bariko barankije byo byose ati je kuno munsi umumereza nibo bayifuza nkinisha ati nimba yifuza kunisha kuri nimero 2 ndahaki nimba yifuza ko nkina hagati mu genda hakina nimba yifuza ko nkina kuri ndwi ati ikibanza cyose umumereza abanyifuza ko je nk'umukinnyi witwa Fede Valverde nta kibazo nashaka ko ndahakina Real Madrid bafise umukinnyi yitwa Chouameni ndetse n'umugabo witwa Dani Ceballos beza bariko barabakinira muri miri ariko bano basore ko ari babiri bose ari Chouameni ari Ceballos bose n'abakinyi ubona ko ni beza mu bijanye no gukina mugabo ku bijanye na recuperation sabakinyi beza cyane iyo habonetse umukinyi yagresa cyane equipe ya Real Madrid aba bakinyi nta kintu gikomeye bakora ndetse officer Dagire nawe nyine n'umukinya gusatira muga kubijanye no kukuzibira wapi Franco Mastatono ariko akina mu ruhande je kubwanje ni turutari gwiwe kubera ko football yiwa kina ndetse n'ikiyanda akinishwa kuri nimero 7 biragaragara nkaho menga biramugora kwiyadapta kubijanye no kwinjira kuruta kuja gukina sana ugomba kugaruka hagati mu kibuga rero bimwe mu bintu byari ko biraboneka ku ruhande rwa Real Madrid mugabo babibonanye intsinzi n'ubundi kubera ikintu kimwe je nabona cyaha intsinzi Real Madrid bwa mbere na mbere ego kurinda kwa Xabi kurimo kandi na karite z'abakinyi ba club ya Real Madrid birimo na cyane ko Federico rujya ruhande je nabwiye umuntu twari twicaranye muri salle nti bishobora kuba biriko biravuga ko Federico Valverde ari umukinyi atishimira kijya kibanza kinamo kandi kanatse nawe nyene yarabivuze mu itangazamakuru kuva kura no so umukinyi tubitwa ari umukinyi uvuga ngo yamya akina muri Mediane kuva kera akina muri Mediane yego ariko ngo rujya ruhande nimero 2 ariko Fede nyene mu mwaka uheze twaramubona Carlo Ancelotti amuhengeka kuri 2 baza muhenge kubera ko abona Dani Carvajal ari mu mvune witwa uvuga ngo Lucas Vazquez nawe no mukinyi mu mvune canke nawe nyene basi Federico Valverde yifuza gutanga basi Federico Valverde namusanze afise ya karite ya wa mukinyi aho mushira hose aba yumva ko yokora yitangira umugwi wiwe genda vyose Federico mu minsi heze yagiye mu itangazamakuru aravuga ngo jewe gukina kuri nimero 2 by'ukuri sindavyishimiye hanyuma ucundabira muri narinda kibagiye nabwiye umuntu twari twicaranye ni Federico Valverde gukina kuri 2 ni umukinya vyitera kubera iki kubera ko n'umukinyi mwiza kuri nimero 2 arahakina neza eske Real Madrid boro nkundi mukinyi ameze nka Valverde gute kuri nimero 2 mu gihe afise abakinyi beza hagati mu kibuga rero je navuga ko Real Madrid ubwa mbere na mbere bagize amahigwe kukuba bafise umukinyi yitwa Valverde no mukinyi yitwa Alvaro Carreras ashobora guperforminga ku rugero rwiza mu gihe bari kwakinishwa ku mpande umugabo witwa Dini Ujinse na Militao bano n'abakinyi shobora kugaruka ko kuzindi mande mugabo nuvuga ko muri rusangi bakinyi urukino rwiza ariko
hari ibibazo nababonanye nabo ku ruhande rwabo ndaza kuvyinjiramo ngarutse ku ruhande guno mugwi wa Villarreal hagati mu kibuga mu Chouameni Ceballos n'abakinyi ndetse na none mugabo bitwara Dagire n'abamiriye ariko akina Dagire ariko akina Dani Ceballos witwa Chouameni n'abakinyi beza bo hagati mugabo atamumiriye récupérateur ari mu numwe yarimo mwiza kubera ko Chouameni yakabaye yaplikiye hole cyangwa yikorera ko mugabo gerageje kuraba kubijanye no kurekipira amabaro Chouameni ari hasi ariko niwe mukinyi w'umukasere bafise muri equipe itwara Real Madrid uvuga ngo ni nimero ya mbere nimero 6 muri equipe dufise nitwa Chouameni aba Kamavinga babaza mu nyuma erega ko ngo umukinyi atari gipira umupira kandi ari umukinyi urazi nk'umukinyi uvuga ngo w'umukasere urazi ridike burya umukinyi ashaka kuba ari umukasere ariko kugira abe mwiza bisaba yuko aba ari associé n'undi mukinyi kanaka burya Chouameni ni umukasere w'umugwa Real Madrid ni nka nimero 6 bafise hajya muri Real Madrid kandi kanatsindiye ko barakina iyo atagiye mu mvune nta wundi nimero 6 bahashira atari Chouameni ariko Chouameni imipira yo kurekipera ntimwana nyinshi ko yako imbere yiwe haba ari umukinyi nka Federico Valverde cyo gikogwa anagikorera ko agishoboye yego ubundi ni byiza ko Federico nako ni byiza ko Chouameni haba muri equipe kugira ngo ayifashe gukina ndetse no kurekipira amabalo yo hejuru ariko imipira yo hasi Federico uyu mugabo witwa Chouameni kenshi arayitakaza rimwe na magakora amakosa dakenewe canke se amuheshika amakarata rero navuga ko kuba Xabi yari yakwinishije abakinyi bagera kuri batatu yari imwe muri risk nivyikomeye mugabo igoye kubera ko Jude Bellingham ariko aragaruka avuye mu mvune ataramara kuza neza muri football ndetse n'umugabo witwa Eduardo Kamavinga nawe ushobora kumugira ko amakinga kubera ko ari gihe nawe nyene football mengira mucanga mu mutwe n'umusara ukinira match nziza ego hari ukuntu ugasanga witwa Deruka Mavinga yabaye umukino uvuga ngo ukamutangara bya numva ati witwa Deruka Mavinga ubwo ni wa mukino twa tuzi mu masezerano yaramaze imise karakina ubundi Kamavinga afise ikibazo kimwe Kamavinga ari gakora amakosa ubona ko atarakenewe kubera ko iyo abonye ballon ikintu cyonyine kimuza mu mutwe no kuyitera nkayikura nkayakumukinyi ayifise n'ubutakire bw'ubwishyi hariya no kuvuga atera tackle kandi iyo tackle ibiri danger cyane gose mu gihe umupira yoramuka wushije niyo mpamvu uri mumenyereza umutanguje mu kibuga ukamukinisha iminota 90 haba hari risk zo kuronka ikarata itukura rero iyo ufise Chouameni ugafitana Kamavinga uramushira hanze hanyuma ukaza kumwinjiza nk'umusubirizi kandi iyo umwinjije nk'umusubirizi nimwe mu bagabo bashobora kugufasha gutsinda match zigiye zitandukanye nashishandi ko twanamubonye no mu match za Carlo Ancelotti ubona rimwe na rimwe aza nk'umusubirizi kandi nk'umutabazi wa club twabonye mu remontada menshi equipe ya Madrid yagira kubita n'imbere ya Manchester City igihe Rodrigo atsinze ibitsindo bibiri nawe utabonye tushe mugabo witwa Chouameni ndetse hari n'izindi match zigiye zitandukanye wabona bamwinjije ukabona ngo arajitanza umusaruro kandi atsinda yatowe nka Soriso za club ya Real Madrid ubwo banatangiye no kwiyumvira ngo Chouameni ishobora kumukinisha kuri 2 kuri 3 kuri zinga rero navuga ko ubu n'umumiriye récupérateur y'ubwoba Jude Bellingham n'umumiriye nivyo ari offensive mugabo gumurekiperateur mwiza mu gihe abaje ari mukinyi mwiza rero navuga ko iyi match yari ifise utuntu twishi cyane gose yashobanura kuri jewe ndetse nari nkeneye kwiga muri Xabi Alonso n'ivyo ashobora gukina mugabo nanabonye kuri uruhande rero rukurikira ubwo Real Madrid baje gutsinda equipe ya Villarreal bakoresheje ikiko na Villarreal ari equipe novuga ngo nziza mu vyikina ndetse n'imikenyero yabo urukino ruratangura Xabi Alonso na equipe ya Real Madrid babafise abakinyi bafise karite zikomeye ndavuga Vini ndavuga Mbappe babafise Ardagire umukinyi mwiza hagati mu kibuga mugabo yatanguye yabuze kubera impamvu zuko yashatse kuja kuzuza ibibanza equipe ya Real Madrid idafisemwo abakinyi ubwo ndavuga nimero 9 waza gusanga umugabo witwa Kylian Mbappe rotini yataye hanyuma ugaca usanga hari vide Vini yaduganye ballon akashikana imbere akaraba eske ndaza kwitanga kwande akabura umukinyi numwe yishura kuyihereza ubwo rero umugabo witwa Ardagire asa n'uwatanguye kuzanamo kano kana akavuga ngo kijya kibanza mbona kiri vide reka nje kucokipa kubera ko nubwo nza kuguma hagati nza kuba ndiko ndagwana n'umugabo witwa Chouameni ndetse na Dani Ceballos je muri rusange bujya ndiko ndara muri club ya Madrid match zose bariko barakina nta mu nimero 10 bafise match nyinshi kubera ko Ardagire no nimero 10 mugabo uravye uruhande abahagazemwo si wa mukinyi ashobora gutuma equipe ibundi bibanza byo gukina ngo afashe Chouameni kugururirwa ikibanza cyo kuja gukiniramwo canke
ngo afashe Denis Ceballos kuronka ikibanza cyo kuja gukina mwabwo ico aradagira akora nka hole muri club ya Real Madrid nuko ni wa mukinyazi kugumana umupira ku kuguru ahubwo atuma Chouameni akironka ball ayimuha hanyuma aradagira akamenya ico gukora nivyo mbona ariko arakora rero mugabo kuri nimero 10 vye ku bwanje uravye hole yaba nimero 10 karaba uburyo Florian Wirtz yakina nimero 10 karaba uburyo Daniel Makina mwo nimero 10 muri equipe FC Barcelona cyangwa karaba muri Paris Saint-Germain uburyo John Neves akinamwo uravye nimero 10 muri rusango ko bazikino karaba na Ardagirira ko azikina vy'ukuri si ibintu ni ibintu bitandukanye cyane Ardagirira akina asa no ukinira inyuma y'abakinyi bose ariko nimero 10 yakaba yinjira hagati y'umu nimero 8 na 10 wa adversaire n'umu nimero 6 canga kaja hagati ya nimero 6 na defense adverse yoje kubanya mambo numenga umukinyi yitwa Ardagirira yaba ariko arakina nuvuga ko kuba Real Madrid barafise abakinyi babasatirizi beza hanyuma gacugira n'abakinyi beza bo ku mpande byabaye kimwe mu rufunguruzo rwafashije club kwibasira equipe ya Villarreal kuvuga ko ndakumva uravuga ngo equipe itwa Real Madrid nimba yashe kuronga intsinzi ifashije ngo cyane cyane n'abakinyi nuva bakina ku mpande ndavuga nka aba Vinícius Jr aba Masontuno tutibeke bakina nuva ko bakase nako abaratero witwa Fede Valverde n'undi witwa Carreras iyo bano bakinyi badahaba equipe ya Madrid yagahuye n'ibibazo ndetse nuvuga ko Mbappe n'umukinyi mwiza mugaba kenera equipe kugira ngo imufashe gukina ndetse no kwitegura mu mutwe kubera ko Mbappe mwiki gihe ndiko ndabona ni wa mukinyi nivyo ubona ko ariko aragwana mu kibuga gwana rondere arabe yuko equipe yiwe yotsinda bimutuma asubira inyuma bimutuma aje hagati bimutuma ubona ko yapanitse yibaza eske ndaza gukora kugira ngo equipe yanje itsinde mugabo rimwe na rimwe solution ashobora kuzibura kubera ko ikibanza ciwe yakabaye ariko araterorizamo aba yamaze kugitakaza ubwo aca kenera intervention ya